Haguruka 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 ikangure mwese ikangure hano ni kuri televiziyo ikangure aho mwese mugenda mumenyera ivyiza ku mubiri wanyu aho mwese ashobora kumenya ukashobora kwiyubaka na cane bikamera neza mu mwanya muto atarinze gusesagura uburyo bwiwe. Iyi ni ya televiziyo imwe ibabwira ibintu namwe mukavyibonera nahanyane ni kuri Ikangure TV. Hereza abashasha mwese mwidagadura hirya no hino. Iyi ni ya televiziyo yanyu aho mugenda muronkera bishasha kandi vyingira kamaro. Uno musi rero mu kiganiro tugiye kurebera hamwe ni gute ukoresha iki giterwa mubona radi mu kwivura canke mu kongeza inguvu igitsina gabo. Bantu usanga barakora iminota 2, bantu usanga bagitangura gukora penetration bashinziza igitsina ubwo nyene sex gacigwa, bandi ubusanga sex bariko bayikoresha ugasanga ubwo nyene irigwishije, bandi ubusanga batagishukwa eka ndetse n'abandi ubusanga amapeti yo kwisubiriza aba yaraheze burundu. Tugiye kubereka rero n'umutobe. Uyu mutobe rero ukoze mu minsi 2 ugaruka ugacumbwira uko bimeze. Eka ndetse no mu mpera z'iyi video ndaza kubaha nimero de telefone ufise ikibazo ashobora gutelefonako kugira ngo mwese mubandanye mumerwa neza. Umuntu wese abandanye yifasha, urashobora kwifasha wewe nyene kuko iyi ni imiti ikomeye cyane tuba tubabwira kandi iba yarizwe neza na cyane nko kwico kibazo kandi bimaze gufasha abantu benshi cyane. Rero nawe rero namba uri mushasha, namba utari bwaje mu muryango wa Ikangure TV, turakeneye ko dukwiza ababone benshi, ni kuvuga abagize umuryango wa Ikangure TV. Dusha tubereka rero hano kwiyi muri mwese ku matelefone yanyu ijambo rya subscribe, ni ijambo ritukura riba riri munsi y'iyi video nyene ku telefone yawe. Ucuri fyondako ucubona nakandi kantu kizogera nako nyene ugacuga fyondako. Ukoresha inda telefone iri muri migwi y'Ifaransa ako kajambo kaba kitwa ngo s'abonner. Abara kajambo gatukura nyene ucukoza ku rutoki ugaca hazo akandi kantu no nizogera nako nyene ukacuka doda ko n'urutoki aho ubuhejeje kwiyabonesha. Ikindi kintu tugiye kuvuga nikoreshwa ni gute uyu muti utegurwa. Ugizwe n'ibintu 3. Ugizwe n'iyo radi mwayibonye, ijya attention, ijya ntago ari beterave, ijya ni radi. Hagaca haza igitunguru gitukura kimwe, hagaca haza citron, ni kuvuga citron indimu irura imwe, hagaca haza izi ntete 3 z'ibitunguru sumu, hagaca haza n'ubuki. Ibitegurwa gute, bifatwa gute? Iki nico tugiye kurebera hamwe. Mwese nizere ko ari bashasha mwajije kwibonesha, abandi mwese ko mufise udukora mutwanyu mugiye kwandika uko tubabwira ni mukanya. Urafata radi 2. Radi ni iki? Radi ni igomba kumera nka kujya kwa beterave, mugabo yoyo utemye indani harera. Barabigurisha mu masoko menshi, yaba yahi Bujumbura, yaba ayo mu micungano itandukanye. Mu masoko menshi ya muri Afrika usanga radi ari nyinshi gose mu masoko. Rero aho bitandukaniye na beterave, yoyo nuko usanga imbere harera, igihe beterave imbere habatukura. Ufata rero radi 2 urazisya neza, donc urarondera karapeza ukazisya fresh, hanyuma ugaca ubwo nyene unyaragasa ukarondera igitunguru kimwe. Igitunguru bene ibi bya onyo rouge bitukura ukagira kimwe, ugaca ugivutagura canke ukagisya naco nyene kuko burya burapeza, burya burabisya neza kigasigara mengo ni nkubuyi. Ugaca ushira mu gikombe canke mu gasahani washizemo ya radi. Ugaca ubwo nyene unyaragasa ukarondera ibitunguru sumu intete 3. Iyo ubona ubutitari butoya ucukoresha 4. Ugaca ubusya neza ukabusekura ugasekura ugacushira hahandi nyene bashira vya bindi. Ico gihe rero umaze guheza
gusya radi, igitunguru gitukura hamwe n'izo ntete zitatu za tungurusumu. Uca urondera ikintu bita citron, indimu yirura ukoresha imwe, ugaca uyivuturamo kabiri, ibipande kimwe ugaca ugishiramo ukagikanyiramo neza fresh. Hanyuma ubwo nyene ugaca udwanga canke ugaca uvanga n'ikiyiko. Hanyuma ugaca urondera ubuki rero bukoreshwa n'ubuki busanga donc ari ubuki naturel, ubuki busanga budatetse, ubuki bw'umutsama umeze neza. Ugaca ufata ukakoresha ibiyiko bibiri iyo utasanzwe ufise ikibazo ca estoma. Iyo usanzwe ufise ikibazo ca estoma naho ukoresha ikiyiko kimwe, niho cushira aho nyene mwiyo kombinezo wagize. Uca rero ushiramwo amazi angana n'inusu, donc iki gikombe gipima 1 ml nico ushusukamo. Ico gihe rero umaze kugisukamo habasigaye ko ufata uwo muti hanyuma ukawihereza. Ico gihe rero uca ufata iyo ngaburo umaze gutunganya, ufise nka frigo uca uyirambikamwo hakamara amasaha 2. Mugabo nta frigo ufise uca ugwanye n'ufata ivyo umaze gukora mw'iyo nusu uraminina neza ugakuramo. Ni kuvuga ushiramwo ubuki wamaze kuminina, uca ubicamo kabiri, igice kimwe ugaca ukinywa mu gitondo, ikindi gice ku mugoroba. Hanyuma mu gitondo kandi ugaca ukora ikindi gice, no ku mugoroba ugaca ukora ikindi gice. Ni kuvuga sex itangura kuzigenda yiyubaka kuko irafise ukuntu igenda iza iravyura amaribido, agatangura kuza arahaguruka biza buke buke uko hahera iminsi kumva biriko biduga cane. Ivyo urabikora si iminsi myinshi cane, n'iyinga rimwe rirahagije gusa, iminsi 5 4. Mugabo ku munsi ugira kabiri, gatatu, iyo usanzwe donc udafise igitsina cyamaze kugwara cane, iminsi yamaze kuremara gose, ku munsi ugira kabiri uba utanguye kumva amahinduka. Uca rero ugaruka ugaca utubwira uko bimeze. Uwo ni umuti uri gufasha abantu benshi cyane, mugabo abandi ntibari babizi, abandi babikura kuri za Ikangure TV, nuko bagenda babironka. Hanyuma namwe mumererwe neza. Turabashimiye kandi kuba mwatwumvirije, twongera tubasaba kurungikira n'abandi izi video bo mu magroup atandukanye ya WhatsApp n'ibiki. Bamwe nabo baba bakeneye imiti iteguwe neza, baca baturondera kuri nimero 6903 43 45. Niyo nimero nyene ya WhatsApp ushaka kurayikoresha. Bye bye, murakoze.